mbona iyo abantu bafise ivyo bahawe canke ivyo baronse baragira igihe bagashiraho abateramyi, abo twokwita abazamu canke abasiti. Babashiraho kuko hari ibintu bafise kandi aho hanze hari abipfuza ivyo bintu. Nico gituma bashiraho abateramyi. Abateramyi bategezwa kuba ari abateramyi nyene. Umuteramyi umwe canke umuzamu umwe yavyutse mu gatondo abwira shebuja ati databuja nigitangaza nakuroteye neza uno munsi, narose ufise itunga rikomeye gose, narose kandi ivyawe vyagutse, narose ufise inka nyinshi, narose ufise ibikwegana. Shebuja asharamwirukana. Yamwirukaniye iki? Yamuhoye iki? Yarasinziriye. Akazi yarafise sako kurota, akazi yarafise nako kuraba akaba maso. Ariko umugabo yararyohewe ngo ashiriye shebuja indoto nziza, yibaza ngo zihava zimukorako ahubwo amudugiriza agashahara. Acaramusezera. Ibanga ry'umuteramyi, Mariko igice ca 14 umurongo wa 26 gushika ku 42. Ariko turaza kugabura mu bice bibiri kino gisomwa. Igisomwa nifuza ko baherako kiva kuri 26 gushika kuri 31. 26 gushika kuri 31. Mariko igice ca 14 26 gushika kuri 31. Tuhasome. Bahejeje kuririmba barasohoka baja ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati, mwese muhava mutsitazwa, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama zisanzare. Ariko ninamara kuzurwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya. Maze Petero aramwishura ati, niyo vyotsitaza bose ariko jewe, niyo vyotsitaza bose ariko si jewe. Yesu aramubwira ati, ndakubwira ukuri yuko wewe ubwawe uwo munsi muri iri joro nyene inkoko itarabika uhava unyihakana gatatu. Ariko arihanukira cyane ati, niyo noba nkwiye gupfana nawe sinzokwihakana. N'abandi nabo bavuga batyo bose. N'abandi nabo bavuga gutyo. Yesu ahatubona ajanya abigishwa biwe ahantu bita ku musozi witwa nde? Twumvise ngo witwa nde? Elayono. Ku musozi Elayono Yesu yicaranye n'abigishwa biwe. Yesu yicaranye n'abigishwa biwe ku musozi Elayono atangura kubabwira, abarevela, abahishurira ibigiye kuba. Atangura kubamenyesha ibiri imbere, ibigiye gushika. Arababwira ati, mukanya gato ivyanje birabatsitaza, kuko handitse ngo nzokubita umwungere intama zisanzare. Yesu abamenyesha ibigiye kuba. Ku musozi Elayono niho Yesu yipfuje kwihishurira abigishwa biwe kuvyerekeye ibiri imbere muri kazoza. Ku musozi Elayono ariko arabahishurira ibigiye kuba, arababwira kandi ati, sukumfata gusa ngo banyice, ariko hari n'ikindi kintu kigiye kuba. Ikindi nuko avuze ngo ninamara kuzuka. Hari uzuka atapfuye. Arabamenyesheje mu yindi nzira yuko n'urupfu agiye kurucamwo. Byari ibintu wumva umenga birababaje, kuko abantu bari bamaranye igihe bari kumwe na Yesu, bari bipfuza kugumana nawe. Ariko bamenyesheje ingene bagiye kumufata, ingene bagiye kumukubita, ingene ahubwo agiye gupfa, ariko kandi azozuka. Abarindiririye ihehe? Abarindiririye i Galilaya. Ati, ndabarindiriye i Galilaya. Muri uko guhishurirwa ariko arababwira yuko n'urupfu atabubasha rufise. Haleluya.
arabamenyesheje ngo naho hari urupfu hari ukuzuka. Ku musozi Elayono hari uguhishurirwa ukundi gushasha uko batigeze bamenya ivyerekeye iherezo ry'ubugingo bwabo n'ivyizigiro bihari mu bugingo bushasha. Ku musozi Elayono tubona Yesu abahishurira yuko gushika kukuzuka hari aho umuntu aca. Imbere y'ukuzugwa uraca mu rupfu. Iri hishurirwa ndifuza ko nuno munsi na kino gihe abantu batahura ngo imbere yo gushigwa hejuru hari aho uca. Imbere yo kuduzwa hari aho uca. Imbere y'izuka hari urupfu. Abenshi dushaka kuzuka mbwa ntidushaka gupfa. Dushaka kubaho mugabo ntidushaka kurekura. Dushaka kwakira mugabo twarigishijwe kugundira gose kutareka ivyo tubona ko bidakwiye. Imbere y'ukuzuka hari ugupfa. Bibiliya irambwira ko dukwiye gupfa kuri kamere kugira ngo tubeho ubuzima buhimbara Imana. Abenshi ntidushobora guhimbaza Imana uko bikwiye kubera ubuzima bw'umubiri aribwo bwafashe iya mbere. Yesu ariko arababwira ngaha ati hari ukuzuka, hari ivyizigiro vy'ukuzuka, hari ubugingo bushasha. Ndazi yuko ibihe bigoye bigiye kuza aho umwungere agiye gukubitwa, intama zigasanzara, ariko ndabarindiririye sinzoherayo, ndabarindirira Galilaya. Bene data ni bande bafise ivyizigiro kuzohura ku musozi Siyoni? Haleluya! Hari ivyizigiro yuko inyuma y'ubugingo hari ubundi bugingo. Abatagira ivyo vyizigiro babaho ubuzima bubishe hano kwisi. Reka tugaruke ku musozi Elayono. Umusozi Elayono ni umusozi uhishurirwa amabanga y'ivyizigiro, ariko kandi ukubwira yuko hari ahantu bigoye ushobora guca, mugabo naho bigoye ushobora kuhaca hariho ubuzima bushasha. Yesu ariko arabahishurira ivyo. Tubona umugabo umwe yitwa nde? Petero. Arabwira ati Yesu nakumvise gezaho. Naho abandi bose boguta, uvuze ngo intama zizosanzara. Naho abandi bose boguta, jewe nzoguma hafi yawe, nzoguma hafi yawe. Aramubwira ati Petero, nashaka kumenyesha Petero ko unyihakana gatatu, inyuma yaho inkoko ikabika. Naho nyene Petero ntiyavyemeye, ati navyo nyene sivyo. Jewe ndakwemereye yuko naho vyogenda gute sishobora kukwihakana. Ngo n'abandi bari hafi yiwe bavuga ngo natwe tuvuze gutyo nyene. Ku musozi Elayono hari kibanza cy'uko Imana ibahishurira ibigiye kuba, ariko ngaha hari ikibazo. Two twabimenye twifate gute? Ko twabimenye ni iki gikwirikira? Twamenye ibigiye kuba, none ni iki gikwirikira? Ku musozi Elayono hari ikintu kiba kibuze igihe utagiye ku gice cya kabiri tugiye gusoma cyitwa ngo aca bakura ku musozi Elayono abajana i Getsemane. Subiramo uti Getsemane. Okay. Abakuye Elayono abajana i Getsemane. Somera umurongo ukwirikira. Maze bashika ahantu hitwa Getsemane. Okay, shakugezaho. Abakuye musozi Elayono abajanya ahandi hitwa Getsemane. I Getsemane tugiye kuhigira irindi banga. Ibanga ryitwa ibanga ry'uguterama. Haleluya! Yabonye ko ku musozi Elayono bakiriye ibintu byiza, bumvise amasezerano, bumvise iby'Imana izokora, bumvise yuko ari ukuzuka. Ariko ku musozi Elayono hari abantu buzuye ukwishimira umubiri. Muri bo ninde? Petero. Jewe vuga abandi bose, peut-être nujya mugabo Yuda, mugabo Jesse ndimo. Ku musozi Elayono naho hari uguhishurirwa, hari rimwe na rimwe gutahura ngo ihishurirwa ni byiza, isezerano ni byiza, ariko isezerano rirateramigwa. Hey, twaririmbye amajambo akomeye tuvuga ngo
ngo ivy'Imana yavuze naho henduka imyaka igihumbi izobishitsa, ariko hari uruhara rwawe rwo guteramira isezerano. I Getsemane na kibanza cyo guteramira isezerano. Abenshi twigumira Ry'Umuteramyi. Ry'Umuteramyi na hantu tukuma duhishurirwa twicaranye na Yesu. Sinzi ko mufise image. Ry'Umuteramyi na hantu twicaye gusa tuguma twirabira, twiyumvirira, turonka ama revelation. Benshi baravuga ngo dukonektane, turonka ama revelation. Ingene Imana ivuga iki, ibintu biraryoshe, ariko rimwe na rimwe aho hantu Ry'Umuteramyi hari abantu buzuye mubiri bibaza ngo bizokwishitsa. Ry'Umuteramyi bariko baraganira, ariko igikuru sukunezererwa ivy'Imana izokora ngo wicare. Nico gituma Yesu yabakuye Ry'Umuteramyi abajana he? Getsemane. Abakuye Ry'Umuteramyi abajanye Getsemane. Umviriza Getsemane icyo agomba kubigisha. Sugutahura gusa ngo hari amasezerano, hari ivy'Imana izokora, twebwe ntavyo ntibizodushikira, twebwe ntibizotubako. Abenshi twishimira umubiri, twishimira ivyo dufise, twishimira abo tuzinanye nabo, twishimira ivyo dutunze, ariko ntaco bimaze. Urakeneye kuva Ry'Umuteramyi uji Getsemane. Getsemane Bibiliya imbwira ngo murongo kwirikira havuga ngo i Getsemane abarira abigishwa biwe ati, bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Icara hano nje gusenga. Ajana Petero, Yakobo na Yohana, atangura kugira ubwoba. Ajana Petero, Yakobo na Yohana atangura kugira ubwoba no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima wanje uri n'akabonge kagomba kunyica. Bamuragumye hano, mube maso. Guma hano muterame. Yunguruza imbere gato. Yubama hasi arasenga. Ngico gihe kimurengane. Kugira ngo ico gihe kimurengane. Asangwa bishoboka. Yavuga ati, abadata vyose biragushobokera. Kuri iki gikombe kindengane. Ego. Ariko nibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko we ugomba. Aragaruka asanga basinziriye. Abaza Petero Simoni. Abaza Petero ati, Simoni urasinziriye? Rushe uba maso n'isaha n'imwe. Nimube maso musenge. Nimuje mu mosha mabi. Umutima niwo ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Yongera kugenda arasenga, avuga amajambo amwe n'ayambere. Asubira guterama. Yongera kugaruka. Aragaruka. Asanga basinziriye. Kuko amaso yabo yararemerewe cyane. Ntibamenya ico bamwishura. Agaruka ubugira gatatu, arabara ati, nimwisinzire noneho muruhuke, biraheze. Igihe kirashitse. Naba umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyabyaha. Nimuvyuke tugende, ehe uwunguze ari hafi. Ry'Umuteramyi Yesu ariko arababwira ibihe bigoye bigiye kuza. Arabamenyesheje yuko ibi bihe bigoye bigiye gutuma n'abari hagati yiwe abamukurikira bagiye gusanzara. Hari ibihe bigoye bigiye gushika kuri mwebwe. Yesu ariko arababwira, na jewe ngiye gukubitwa, ariko namwe muzosanzara. Ariko ibi bihe bigoye sinifuza ko mumbwira ama declaration yo kwiyemera no kwishira hejuru. Yesu abajana aho abigisha en pratique, abigishiriza mu gushira mu ngiro ivyo yifuza ko bamenya. Yari kubabwira ngo nyabuna nimusenge, ariko yabajanye i Getsemane abigisha gusenga, abigisha no guterama. Kino gihe umuntu araronka ibibazo, akumva uno munsi bimeze neza, hanyuma akicara
agashira ukuguru ku kundi akanezerwa ngo jeho Imana yangiriye neza. ngo iyo wumva ibibazo byoca he. ariko nashaka kukubwira nti urakeneye gutahura ico arico igikorwa cy'Igetsemane, kuba maso no guterama. Abenshi bishimiye umubiri urabahinduka, abandi bishimiye abagenzi barahinduka kuko nabo nyene n'abantu. Nico gituma Yesu yigishije abigishwa biwe mu kubafata ngo bajane abigisha yuko vyose biva mu masengesho. Bisaba guterama, birasaba guteramira isezerano, birasaba guteramira ibihe biri imbere utazi. Hari ivyo Imana yashize ku bugingo bwawe, hari ivyo Imana yaguhaye, hari n'ivyo izoguha. Mugabo benshi abigishwa ngaha ngo amaso yabo yararemerewe, ntibashobora gutahura yuko bariko begereza ibihe bigoye. Ariko Yesu yaravyumva, yumva umubabaro, yumva araremerewe, arabwira bari hafi yiwe yuko bamufasha gusenga, ariko bamufashije gusinzira. Ivyo uri kuracamwo si bose bashobora kubitahura nk'uko uvyumva. Ibiri imbere Imana yashobora guhishurira, ariko saha wo kwicara canke ngo urindire ngo mbona nakana katamfashije gusenga. Haguruka ubu muteramyi usenge, haguruka usenge. Mwema ariko avuga iki ku bugingo bwawe? Mwema ariko avuga iki ku myaka ibiri iri imbere yawe? Imana iri kwivuga iki mu ndwi ikurikira? Uko biri kose ndazi ko hari umuntu ngo azunguruka ngo arondera yivuga nk'intama irondera uwirotsa, uwo nawe ni Satani. Bibiliya imbwira ngo nitumuha akaryo, ariko ni gute tudashobora kumuha akaryo? No kuba bateramyi bagateramira isezerano, no guteramira isezerano, no guteramira ivyo wabwiwe. Abenshi bishize kuguru kukundi barindira ngo Imana ko yabivuze itegezwa kuzobishitsa. Abandi bisanga baramaze gusinzira, ahubwo bari mu vyaha, ariko ngo barindiriye isezerano. Yesu aravuga ngo umubiri ufise intege nke, umubiri ufise intege nke. Umubiri si uwo kwishimira, umubiri ufise intege nke. Ndazi ko mitima murashaka Imana, murarondera guhagarara no gushikama, ariko umubiri ufise intege nke. Igetsemane Yesu abajana muri pratique, mu buzima buri pratique. Nababwiye ko ibihe bigoye, meje kubabwirira irayono ko ibihe bigoye bigiye kuza, ariko ntimwabitahuye. Reka ndabereke ingene dushobora kurengana ivyo bihe. Araza ajana abigishwa biwe ku murongo wa 34. Turashaka kubona ibintu bishika bine Yesu yakoreye abigishwa, ariko arabigisha kuri Ibanga ry'Igetsemane ryo guterama. Icambere murongo wa 34 ababwira ngo guma ngaha mugira iki? Mube maso, veye. Guma ngaha mube maso. Icambere Yesu yifuza kwigisha abigishwa biwe, kandi arica kwigisha uno munsi, nuko benshi twarasamajwe ntitwaba maso ngo tugume turi focused, tutumbereye l'essentiel, icari ngombwa. Rimwe na rimwe ugikizwa warumva yuko ukeneye kubona Imana, urondera Imana, ariko amaso yawe sinzi nimba yarahindukiye, nukiri maso watanguye kuraba ibintu canke abantu. Mu myaka yanje ya mbere y'agakiza narigeze ndota uko nuguruye Bibiliya mbona yahindutse album irimo amafoto y'abantu. Hama ndagenda yibwira umwungere wanje, arambwira ati attention, ukeneye kutaraba abantu, ariko ukeneye kurondera Imana mu ijambo. Abenshi twaratakaje, tubeka kuba maso, duhindukiriza ivyiyumviro vyacu canke intention canke icifuzo, inyota yacu irahindukira ija mu bantu, ija mu bintu. Yesu abwira abigishwa biwe, icara ngaha mugira iki? Mube maso. Icara ngaha mukeshe, mube maso. Hari byinshi bishobora kubatera, ariko mutari maso nimumenya iyo vyaje bizanana. Bandi bisanze mu vyaha batamenye ingene vyagenze. Kubera iki? Kuko barahunyije, barasinzira, ntibaba maso.
hari ibikorwa bituma abantu benshi bahunyiza niba bakiri maso. Hari imvugo, hari ibiyago bituma bigusinziriza ukaza kwisanga waramaze gutwagwa. Shengero turakeneye kwiga ikigwa ca mbere ngaha Yesu yigishije abigishwa biwe kuba maso. Mbwira mugenzi wawe ube maso. Imbere yawe nahuzi. Imbere yawe nahuzi. Kandi kuko bagiriwe ubuntu ukagirirwa imbabazi n'Imana, Imana ikabigukunda cyane. Hari umuntu ari jaloux, Satani afise ipfuhe ritagira uko ringana. Nico gituma tudakwiye kumuhakanya, dukeneye kuba maso. Nibikuno munsi biriko biragutwara buke buke ukumva umenga wamaze gutakara canke nugifise ya nyota na yanzara. Hindukiza, kura maso kuri ivyo bintu, rangamiza aho Yesu yicaye iburyo bwa Data. Bibiri ivuga ngo turangamije mu ijuru aho Kristo yicaye iburyo bwa Data. Reka focus amaso yacu, intumbero yacu igaruke kuba Kristo Yesu. Haleluya. Ikigwa ca kabiri Yesu arabwira mu 35 ngo musenge. Kuba maso ni vyiza, ariko kuba maso kukwiye guherekezwa no gusenga. Gusenga gukingura ijuru. Gusenga kukwambika inguvu n'inkomezi. Gusenga gutuma vya bintu ubona utabigwamwo. Gusenga kukurenganisha imitego y'umugwanizi. Ugusenga kukwambika antibare y'impwemu. Ugusenga kuguha amasase n'amaroketi akwiye. Turabasirikare ba Kristo dukeneye kuba maso. Yesu abwira abigishwa biwe ati musenge. Uno munsi numva abasigaye abaveya basigaye baveya bafise ifirimbi kugira ngo bavyura abandi. Mu buryo bw'impwemu sinkeneye ifirimbi, ntidukeneye, sinkeneye ifirimbi, ariko nkeneye ibigwanishwa vya mpwemu. Nkeneye ibigwanishwa vya mpwemu. Ifirimbi ni ifirimbi zo gutera induru gusa. Ndatewe. Ariko none uriko ukora iki? Ba maso usenge. Mu bigwanishwa vya mpwemu Bibiri iratubwira ikigwanishwa ca nyuma. Bibiri ivuga ngo musenge amasengesho y'uburyo bwose muri mpwemu yera. Ico ni kindi kigwanishwa benshi badaharura. Baravuga inkofero yagakiza, baravuga igikingira igikiriza nk'ukwizera kugororoka, baravuga inkinzo y'ukwizera, baravuga ibigwanishwa byinshi, ariko mu nyuma bakavuga ngo musenge amasengesho y'uburyo bwose. Musenge amasengesho y'uburyo bwose. Nukuvuga ngo uburyo bwose. Ndabafinze uburyo bw'amasengesho abantu benshi dukunda. Gusaba. Mana mpa. Bega mana ko wantebeje. Rero ntubona ko nuriya wamuhaye nanje nditeze kuzompa. Waravuze kutanga urima amasengesho kuva itariki ya mbere ushaka kuyanyuma n'amasengesho ya mpa. Bibiri mbwira ngo hari uburyo bwose bw'amasengesho. Uvuye muri mpa hindukira uvuga uti ubu ndahangana n'ikigeragezo kiri imbere yanje. Ambara ibigwanishwa vya mpwemu. Muri ivyo bigwanishwa harimo amasengesho. Shengero ry'Imana ni sawa. Igetsemane arababwira ati veya, ariko icya kabiri mugira iki? Musenge. Umviriza, ishengero rya mbere hari igihe ritatahuye iri banga ry'Igetsemane. Herode afata, badusomere mu Vyakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa mbere shika kuwa 5. Ivyakozwe n'Intumwa igice cya 12 umurongo wa mbere shika kuwa 5. Maze muri ico gihe umwami Herode ata mu maboko bamwe bo mwishengero ngo abagirire nabi. Afata bamwe bo mwishengero Herode kugira ngo abagirire nabi. Yicisha inkota Yakobo mwene nyina wa Yohana. Yakobo ngo yaragiye. Maze abonye ko bihimbaye abayuda, abonye ko abayuda bakomye amashi bakaryoherwa, ariyongeza afata Petero.
amaze kumufata amushyira mu ibohero, amushira mu ibohero, amuha abasoda 16 kumurinda, bamucunge, bane bane bamucunge, agira ngo azomushikirize abantu Pasika iheze, kugira ngo Pasika niyahera azasubire yihereze uyundi. nuko Petero arindirwa mu ibohero. Petero, umviriza ahantu ndabasavye muraba ahantu. Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje. mu rundi ruhande ishengero rihagarara riri maso risengera Petero. Isengesho ryabo ryari, mana ntidukeneye ko Petero aciga umutwe nka Yakobo. Hari ibihe tutamenye mana, twarasamaye, ariko uno munsi turahagurutse kugira ngo tugwane n'impwemu muri kwikoresha Herode. Herode nitwemera kwa cumutwe Petero. Turahagaze nk'ishengero, waratubwiye ngo icyo tuzosaba tuzogihabwa, waratubwiye ko twambikwa inguvu n'inkomezi. Turahakanye, reka ubasha mu izina rya Yesu ugendere Petero ahari. Haleluya. Ngubu ubushobozi bw'ishengero ryatahuye ko ritegerezwa gusenga. Ishengero ritatahuye ko ritegerezwa gusenga, ginjira mu migambi, ginjira mu maproje, birirwa mu agape gusa. Ohoho, harakenewe ibihe byiza byo gusenga. Iyo bahamagaye agape abantu baruzura, ariko iyo bahamagaye amasengesho abantu baba bake. Ariko iyo bahamagaye abavize imitwaro baremerewe abantu baba benshi. Ariko inyishu yari hariya nyene, kuba maso no guterama no gusenga. Shengero ry'Imana, iri shengero ryararavye riravuga ati nibikunda Yakobo yagiye tubona, none Petero agende tubona, pas question. Nibikunda baragende bariyugerana, bafuza umutima n'inama, barasenga. Intervention y'ijuru ngo Imana irungika umumarayika. Umumarayika arengana babasoda 16, arabarengana, aragenda yugururira Petero, amukomanga ku rubavu, ambwira ati vyuka. Petero wamenga ariko ararota, ariko ivyariko biraba vyariko biba kubera intervention y'abasenzi. Abateramyi babananye basenga, umumarayika nawe aramanuka ati nje kuri ordre y'Imana kuko hari abasenzi. Haleluya. Nje numwe n'Imana kuko hari hariya hari abateramyi, hari bariko barateramira ubugingo bwawe. Nitwemera yuko natwe ijuru twabuze umutekano, kuko Imana itubwira ati injira nakibuza mukureyo. Haleluya. Umumarayika aramukoma, Petero amenga ariko ararota, ngo aravyuka aragenda, ngo ashize ku muryango wa mbere, umuryango w'icuma uriyugurura. Haleluya. Iyo hari intervention y'Imana, n'imiryango yitwa y'icuma iriyugurura. Iyo miryango y'icuma si twatundi kubitisha akaguru bikaca kimeneka. No. Ni miryango ikomeye y'ivyuma, ariko y'ivyuma ivuze iki imbere y'abateramyi? Ibanga ry'uguterama. Abateramyi bahindura ibihe. Abateramyi batuma Imana irekura intervention yayo. Abateramyi bahagaze mu Imana ivuga, bemezwa n'Imana, bashingirwa intahe n'Imana yuko gusenga n'ukwacu, ariko gukora n'ukw'Imana. Reka rero gukora tukurekera Imana, ariko natwe gusenga n'ukwacu. Haleluya. Hari inyigisho buke zigenda zivuga ngo nibikenewe ko nsenga, nimba Imana yarabiteguye nivyo bizoba. Ariko Bibiliya imbwira ugusenga n'ukwacu, gukora n'ukw'Imana. Reka nsenge, sije mpindura Imana, ariko ndemererwa gusenga. Iki Imana ikoresha amasengesho yanje ni ikizi, ariko mpamagarirwa gusenga. Aba bantu bari basinziriye kuri Yakobo, ariko barahakanye gusubira gusinzira kuri Petero. Nibiki uno munsi wumva kumenga barasinziriye? Naco bitwaye nimba Yakobo yaragiye, ariko ntiwemere ko Petero agenda.
ntiwemere, hagararana n'Imana, senga. Haleluya. Yesu abajana i Getsemane kugira ngo abigishe iri banga ryo gusenga. Yasenze kangahe? Gatatu kose. Agenda kinginga agasenga, yagaruka agasanga bene data bameze gute? Barasinziriye. Arasubira aragenda arabavyura, akibaza ngo bagiye gusubira kuvyuka. Arasenga, agarutse asanga bagize iki? Barasinziriye. Ubwa kabiri yabwiye Petero, sinzi igituma yabwiye Petero, mashobora guciyumvira namwe. Mu bantu bose yabwiye ikintu, kwiga atababwiye ati mwese, ariko yabwiye ngo Petero, nawe urasinziriye. We wamvuga yuko uragahambaye. Petero, nawe urasinziriye. Nurusha usengana nanje n'isaha nimwe. Nakuzanye ngaho ndakwigishe yuko atari kwikubita ku gifuwa, ahubwo ari gusenga. None nawe wasinziriye. Petero kiravyuka, mana, ariko akanya gato arasinzira. Ugusinzira kwacu niko gutuma rimwe na rimwe duhusha. Kuko iyo Petero asenga akatahura yuko ibiri imbere yiwe Yesu yamaze kumurevera, yamaze kumuhishurira yuko agiye kumwihakana gatatu, ariko umenga naco bimutwaye, wewe yishimiye umubiri wiwe, yishimiye inguvu n'ubwenge bwiwe. Iyo abari uwundi ariko kuvuga ati Mana yanje, ivyo Yesu yamaze kubona ni gitangaza, birangoye, ahubwo mu bandi bose nije ndigeze gusenga inshuro nyinshi, uko numvise ko ari mje mpava ndamwihakana. Ariko Yesu asanga niwe yasinziriye, niwe ariko aragona. Petero, nawe wasinziriye. Nibiki biremereye imitima yacu, ubwenge bwacu, ku buryo twibagira yuko imbere kugira ngo dushike mu masezerano canke turengane imitego umugwanzi yashizeho, nibiki bire kwira kuremera bikakubuza kwibuka yuko utegerezwa gusenga. Ntidukwiye kurindira ibihe bibi. Petero kumbure yaravuze ati ivyo bintu ntibinshikako, ariko Yesu yabanje kumubwira, yashaka kubanza kumutahuza yuko akeneye kubanza gusenga kugira ngo ivyo bihe bigomba kumushikako abirengane neza. Ariko ntiyasenze. Murazi ivyo yakoze? Ntiyihakanye gusa Yesu, ahubwo yaciye amatwi abantu. Yasohoye inkota. Ni ikimenyetso c'umubiri. Umubiri mtupu wuzuye. Asohora inkota. Bwa bundi aho twara tugendana bahora kujana inkota. Abantu mufise inkota ngaha. Gatonye umukoreko arakwereka uwo ari we. Jewe ni wacu. Twebwe ni abi wacu. Twebwe niba tugenderako. Jewe iyo nshavuye n'abandi batuvukana barabizi, begegwayo. Izo nkota, bwira mugenzi ati iyo nkota ishira hasi, shira hasi. Bwa wundi wayigendana. Ibihe bigoye nivyo vyerekana ivyo benshi bahagazeko nivyo bagendana. Ibihe bigoye vyerekana ivyo wabitse wicayeko. Ariko inyishu Petero yarakeneye, Yesu yariko amwigisha gusenga. Yarabona ko havaca amatwi abantu. Turakeneye ubuntu bw'Imana ngo idufashe, idushoboze abo twaciye amatwi basubizeko. Yumvire abantu baciye amatwi. Je haramuna nibuka naciye amatwi. Ariko Imana igira ubuntu. Ngo imaze gucugutwi, Petero amaze gucugutwi umusirikare, aratora kwa gutwi agusubizako. Inkota dutwara zigaragaza umubiri, urugezo rw'umubiri tugenderamo. Inkota Yesu yashaka ko Petero atwara yari inkota y'amasengesho. Ariko Petero yagenda n'inkota yibaza ko atawuyizi,
ariko Yesu yarayibona. Yashatse kumutahuza yuko indi nkota ukeneye kurusha iyo nkota y'umubiri, inkota y'amasengesho ni ijambo ry'Imana. Bakristo, turakeneye gutahura iri banga ry'umuteramyi, ry'umushibamyi, ry'umuntu ahagaze azi neza ngo ibiri imbere hari ibyo ntazi, ariko hari ibyo nshobora gukora kugira ngo ibintu bibi umugwaniza ategura biburizwemo. Icya gatatu, umurongo wa 33 havuga ngo aragenda abwira abigishwa ati ntimurushe musengana nanje n'isaha n'imwe, haguruka musenge. Arababwira ati dusenge. Iyi ni inyigisho inyereka ngo birakwiye ko nsenga, ariko kandi nshoboye kuronka abamfasha gusenga. Bibiliya irambwira ngo musengeranire, mwaturanire imitwaro yanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Umurongo wa 33 nyereka ngo Yesu naho yari afise gusenga kubera ko yajanye abigishwa biwe, akarababwira ati musengane nanje. Arabugurukira n'umutima, arababwira ati mfise akabonge, mfise ubwoba bugomba kunyica. Bitwereka ngo birashika ko n'umuntu ashobora kugira ubwoba. Muri ico gihe afise ubwoba, hari aho vyanka kusenga, ariko kandi urakeneye abadasinzira bashobora guhagararana nawe mu masengesho. Gusengana n'abandi ni iby'ikimazi. Gusengana n'abandi aho wumva wacitse intege, wihebuye, baragufata ukuboko bakakubwira ati komera, turi kumwe nawe. Wagira ubwoba nabo bakakubwira ngo birashoboka, turahagaze mu kibanza cawe, turagusengera. Ari ikibazo nuko Yesu yasanze abo yikozeko barasinziriye. Iri ni ibanga ryuko mu guterama ahantu hose mu bateramye murambona abafise abasiti mwijoro bashiraho babiri, ku murango bagashiraho umwe. Kubera iki? Biragoye, haraho ushobora kuruha, ariko yundi nawe agahagarara mu kibanza cyaho wari uhagaze. Birakenewe ko twiga ibanga ryo gusengeranira. Ugudashaka gusengeranira, kudasengera abandi cyangwa utakina imitwaro y'abandi, ukamushaka ivyawe guma ari ivyawe gusa, ni mpwemu y'ubwana, ariko kandi ni mpwemu y'ukwikunda. Turakeneye gusengeranira. Paulo aravuga inshuro nyinshi ati ndabinginze munsengere, munsengere, munsengere. Igihe cyose avuga ati munsengere, nanje ndabahoza mu kanwa, ndabasengera. Uko nsenze ndabahoza mu kanwa. Iri banga ryo gusengeranira turakeneye kuribamwo. Abahuje imigwi nimba ari bikorwa mukora, sengeranira. Kuko umwe aguye mu ntege nke byitwa ngo n'umugwi wose uguye mu ntege nke. Biranduza igikorwa. Nicyo gituma mukeneye guteramirana, mugaterurana. Ndakeneye ko munsengera. Naho nashobora kwibuka ariko ndasengera ishengero, sishobora kwibuka umwe, ariko ndakenera gusenga kugira nanje bansengere. Turakeneye gusengeranira. Twambaye umubiri, turashobora kwihenda, ntidukeneye kwikubita ku gituza, ariko dukeneye kuba maso no gusenga, guterama. Ndakeneye abamfasha, abamperekeza, ababana nanje muri iri banga ryo guterama. Icyanyuma aricyo cya kane mbona muri iri nyigisho y'Getsemane y'ibanga ryo guterama ry'umuteramyi, mbona ku 36 Yesu avuga ngo ntibibe nk'uko ngomba, ariko bibe nk'uko ushaka. Naho ari umuteramyi, naho ariko arasenga, yifuza kudahusha intumbero y'umugambi w'Imana. Umviriza ahantu. Hari igihe dusenga tukibaza ngo ugusenga kwacu rimwe na rimwe ugasanga kurahushanije n'umugambi w'Imana, tukadushaka ngo Imana ikore ibyo tudushaka. Mana utegerezwa kubikora. Oya, nikora ibyo ushaka, ikora ibiri mu mugambi wayo. Nicyo gituma uyu Yesu avuga ngo Mana ndakwiteze,
ntabara nkura igikombe imbere, ariko nibibe nkuko nshaka, bibe nkuko ugomba. Umusenzi w'umuteramyi ategeza kuguma yiyumvira, mbega Imana ivuga iki kuri iki kintu? Mbega ndiracari mu mugambi w'Imana? Mbe ndacashaka igombe bw'Imana canke nshaka ivyo nshaka jewe? Ko ari byo biba. Umuteramyi ntahindura objectif, ntahindura intumbero yiwe iguma mu mugambi w'Imana. Shengero ry'Imana turabona muri Bibiliya Aburahamu, itanguriro igice cya 15 umurongo wa 5. Wumva aho hantu Imana imusezeranira amajambo akomeye. 15:5, itanguriro 15 umurongo wa 5. sohokana hanze. Imana isohokana Aburahamu hanze, aramubwira ati rangamiza. Tirangamiza, urabe mu ijuru uharura inyenyeri. harura inyenyeri. Namba woshobora kuziharura, uko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Ni isezerano. Uko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Ubwo ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Amuhaye isezerano. Ni sawa? Yariko aribaza ati none nzova hano ku isi ntasize umwana? Imana iramubwira ati nzomuguha, azova muri wewe nyene. Ariko itangura kumwereka hejuru ingene imuha igicapo c'ivyo iriko iravuga kugira ngo atangure kuvyenterioriza, atangure kuvyiyumvamo, abibone. Iramubwira ati raba woshobora guharura izi nyenyeri? Atoya, ati uko ni ku ruvyaro rwawe ruzongana. Haleluya. Ariko umviriza 16, igice cya 16 umurongo wa mbere gushika kwa 3. Sarayi muka Aburahamu ntiyari yaravyaye. Sarayi muka Aburahamu ntiyavyara, kandi yari afite inshoreke y'umunyegiputakazi yitwa Hagari. yari afise umukozi w'umunyegiputakazi yitwa Agar. Sarayi abarira Aburahamu ati raba uhoraho yanyimye uruvyaro. Sarayi yagiye mu matwi ya Aburahamu aramubwira ati raba uhoraho yanyimye uruvyaro. Iryamana n'inshoreke yanje kumbure nzoronkera akana kuri we. Kuko Aburahamu yumvira Sarayi. Ahantu murahumvise? Raba uhoraho yaranyimye uruvyaro, ndakwemereye genda ubonane na Agar, kuko ari umukozi wanje, azovyara umwana ndamwitirigwe. Ndakwemereye genda. Aburahamu Bibiliya ivuga ngo agira iki? Aburahamu amaze imyaka 10. Aho kantu kari gaheza avuga ngo Aburahamu acagira iki? Aburahamu yumvira Sara. Yumvira Sara. Ahantu ndahabona Aburahamu atabaye umuteramyi w'isezerano. Ndabona Aburahamu abwigwa n'Imana, kandi Imana itabesha kwizomuha uruvyaro. Ariko ndabona Aburahamu amaze kumviriza cane Sara, ukwihebura kuba kwinshi, yemera proposition y'umugore wiwe ngo agende kuvyara ku nshoreke. Bibiliya imbwira ngo Aburahamu aremera. Mbega Imana yari yemeranije nawe, avyara umwana yitwa Ismail. Gushika nino saha uruvyaro rukomoka kuri Agar, Ismail, n'uruvyaro rukomoka kuri Isaka, n'uno munsi baracari mu ngorane. Nizo mwumva intambara z'Abayahudi n'Abarabu. Kubera iki? Kuko Aburahamu ntiyabaye maso ngo ateramire isezerano. Isezerano ryo kuvyara Isaka ryarashitse, mugabo rishika yamaze gusinzira, akora ibidakogwa. Shengero, ndifuza ko ishengero duhaguruka tukaba maso. Benshi dufite amasezerano, mugabo ayo masezerano bamwe bavuga ngo kwereka atevye. Ba maso ntuhava usanga wajanywe n'ivyiyumviro bikujana ahandi.
bikagukura mu isezerano ry'Imana. Gumamwo, gumayo. Iby'Imana naho biteba biza ari byiza, ariko ibyihuta n'ibindi by'inzira zacu bituzana mu muruho, tukazokwama mu muruho kubera ivyo twemeye igihe twari dusinziriye. Ni giki gishobora gusinziriza? N'amajambo meza akwereka yuko atakibazo, nta kibazo, n'abandi bose barabikora, n'abandi bose barabibamwo. Mbega rega nta kundi, Imana iratubona, Imana iratuzi. Ayo majambo nibaza ko ari Sara yakoresheje, yari majambo akwega, yorosha umutima, asinziriza impwemu ya Aburahamu. Yarahejeje kubona isezerano, yarahejeje kubwirwa n'Imana itabesha, mugabo hageze igihe atwagwa no gusinzirizwa n'amajambo atariyo. Ukwizera kuva mu kumva, ukumva iki? Ijambo rya Kristo. Nico gituma ivyo wumviriza cyane haragera igihe ukavyizera. Ivyo wumviriza cyane hagera igihe bigahinduka ivyizegwa vyawe. Haragera igihe ukibagirwa yuko atari vyo, ukumva ko ari vyo, hanyuma ukavyinjiramo bikagukwegera ingorane bizokunanira kuyivamo kuko wasinziriye. Ibanga ry'umuteramyi no guterama, no kuba maso, no gusuzuma, ari gusenga, no gufatanya n'abandi, no kutava mu mugambi w'Imana. Haleluya. Ndiko ndavugana n'abantu bafite amasezerano, mugabo ntipfuza yuko inyuma y'imyaka abantu bavuga bati Imana yaratubeshe. Imana ntibesha. Ndiko ndavugana n'abantu bahafise ibikorwa Imana yashinze muri bo kandi bizogaragara, isi kabimenya, ariko mube maso, mube maso. Amasezerano menshi turayafise, mugabo inyuma y'isezerano hama hariho condition, hama hari icyo Imana igusaba. Ndakwemereye iki, nzogukorera iki, kuzoba gutya, nzogukoresha gutya, ariko ukwiye nawe mu musezerano Imana yampaye, mu byo yanganirije mu myaka yanje y'agakiza. Ijambo rya nyuma yampaye yavuga ngo ivyo vyose bizoshika niwaguma ku muzabibu, niwaguma ku muzabibu. Kujya ishami ridashobora kwama ritari ku giti, niko nawe ivyo vyose bitazoshika utagumiye ku muzabibu. Abenshi turaryoherwa ngo dufite isezerano, ariko tukibagira kuba maso. Birashoboka ko hari wasinziriye, ariko ivyuka ikunkumure iryo tiro, uvuga uti ndoga mu maso, hama mbe maso. Haleluya, haleluya. Kandangirize kuri iri jambo, Esaya 21 umurongo wa 11. Esayi 21:11. Esaya 21 umurongo wa 11. Imburi yo kuri Duma, imburi yo kuri Duma. Hariho uwumamagara ari Iseyiri ati, yewe muteramyi. Gezaho, wewe muteramyi, shiraho izina ryawe, ewe muteramyi. Ijoro rigeze hehe? Ijoro rigeze hehe? Yewe muteramyi, yewe muteramyi, ijoro rigeze hehe? Ijoro rigeze hehe? Wa muntu ateramye aramwishura ati, wa muteramye arishura ati, bukira buce kandi bwongere bwire. Isi nuko, isi nuko, buraca bugasubira bukagira iki? Ukira. Ariko umuteramyi ategerezwa kumenya ibihe. Ijoro rigeze he? Bugira buce, ariko kandi bugira bwire. Umuteramyi aramenya amasaha, umuteramyi aba maso. Umuteramyi arazi ko hari ibihe vy'ukwira burije, ariko kandi aritega n'ibihe vy'umurango aho bugomba guca. Umuteramyi amenya ibihe.
nashaka kubaza ni ikihe gihe uno munsi kiri mu muryango wawe? Ewe muteramyi, muhira mu rugo iwawe ubu bimeze gute? Ubona amasaha ameze gute? Ewe muteramyi, ubona bimeze gute? Urakeneye guteramira urugo rwawe. Si ivy'ubusa Imana yaguhaye gakiza mu muryango wawe. Imana yakugize umuco ngo umurike mu rugo rwawe. Iryo tara si ryo gushirako igisimbo, iryo tara ni ryo kumurika, ariko urakeneye kuba maso. Sengera abo muvukana, sengera abavyeyi, haguruka ufatanye na bene data, musenge, mwinginge, muba abateramyi, muteramira ubugingo bw'incuti n'imiryango yanyu. Igihe kigezehe mu rugo iwanyu? Igihe, ewe muteramyi, ubona ari sangapi? Buriko buraca canke buriko burira? Reka gusinzira, bamaso. Ubona ari sangapi? Mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe ni sangapi? Ubona bimeze gute? Haraho umuntu avuga ati kera byari bimeze neza, kera narasenga nkumva ninjiye mu mpwemu. Ibihe ni joro, ariko urakeneye guterama. Bisa ni joro, ariko ni waterama buzoca ubona, buzoca ubona. Amasaha ageze he? Urakeneye guteramira ishengero. Basenzi, turakeneye guteramira ishengero. Ishengero rikeneye guteramirwa. Umugwanizi ntaryoherwa, nanezerwa n'imitima ikizwa, ashaka gusambura. Ariko ishengero ririmo abateramyi, nta mugambi w'umugwanizi utsinda. Turakeneye guteramira igihugu. Bibiliya tubwira ngo musengere igihugu kugira ngo mwaba amahoro muri cyo. Nicaba amahoro namwe muba amahoro. Abenshi aho guterama tuvuga amajambo atagira ikimazi, tupfuvya ibikorwa, tuvuga nabi abarongozi, turatura nabi kandi twategezwa kuvuga neza nk'abakristu. Nibikunda. Umuteramyi si uvuma, umuteramyi nuhezagira, nuhagara agasenga. Teramira igihugu, teramira umuryango, teramira ishengero, teramira ubuzima bwawe, teramira ubugingo. Iyumvire ishengero ryose abitirwa izina ry'Imana bazi uruhara n'ikibanza cabo mu guterama. Bibiliya imbwira imuntaye zinshi nagiye ndumva, ikuzimu bafise ubwoba igihe abatahuye ikibanza barimwo bagihagazemo neza. Haba akajagari kuzimu, haba confusion, karabaye. Babantu bahagurutse, babantu barazi neza igikorwa cabo, ivyo barungikana amabombe kuri twebwe. Shengero haguruka, hari ibanga ry'umuteramyi. Bamaso, senga, fatanye na bene data, rondera ubugombe bw'Imana, Imana ibahezagire. Haleluya, haleluya.